vyabo nibo baririmba amahoro, nibo bitwa ko bakorera igihugu. Ni naco gitangaje kandi giteye agahinda. Mugani iconzi coco nuko Imana idashobora kuvyihanganira uko nibo baririmba amahoro. Ibi rero kubivuga niwe acagaragara ko ari umunyabyaha, kushira ibintu ku mugaragaro niwe acagaragara ko ari umunyabyaha. Gasubire kubaramutsa no kubahakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uno mwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hano makuru araza kugaruka kuyavugwa mu mutekano, inkuru zivugwa muri politike ziba ziriko ziragarukwa ko mu bimenyesha makuru ndetse n'ibindi vyose muba mwaragiye muranyegezwa. Nta hantu namwe ushobora kuronka amakuru mwene nkayo watari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanywa ICTV kugira uraje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Hano makuru yacu ngira tuyatangurire ku nkuru twari twababwiye aho twaronse ubutumwa kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022. Uyo muntu yatanze ubutumwa agira ati: "Jewe mvuka mu ntara imwe mu zigize uburaruko bw'igihugu, maze iminsi mikeya mpunze, narahenzwe nkuko vyoba vyarashikiye n'abandi bagenzanje batari bake ngo ninjire mu mugambwe witwa MPD FGRBU urongowe n'uwitwa Jean Marie Nduwamungu. Sinzi neza igihugu arimwo, ariko numva ngo yoba ari muri Belgique, aranakunda kumara iminsi muri Uganda." Uwo mugabo rero aramaze gutuma abantu batari bake bo mu ntara zitandukanye bafatwa n'iperereza canke igipolisi c'u Burundi bagashigwa mu busho aho bariko baraborezwa igufa. Uwo Jean Marie Nduwamungu akaba akoresha amafaranga agahenda abantu ngo binjire mu mugambwe wiwe, akavuga ko ariko arabohoza igihugu cafashwe mpiri na leta ya CNDD-FDD. Ariko rero uwo mugambwe wiwe nta na hamwe uzwi mu gihugu. Wewe yagumye atubwira yuko umugambwe wiwe ukora mwibanga ntangere, mugabo tukagira amakenga ko ahubwo ari we yoba ariko arafatisha abanywanyi ba CNL ku murindi uteye ubwoba. Abatari bake barafashwe mu ntara za Rutana na Cibitoke haraheze amezi makeya. Muri kino gihe abenshi twaramenye ko babarizwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho atawuzi neza uko babayeho. Hari n'abandi bagabo batatu bafashwe mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Muyinga, mu nyuma abakenyezi babo bagiye kubaza nabo baca barapfungwa. Mwumve namwe iryo bara ryo kumutemere. Ikindi ciyongera ko nuko hariho abafatisha abandi babanje kwemererwa amahera atagira igitigiri n'urwego rw'iperereza. Jewe ndi mu barusivye kandi naje nagira mfatishwe n'uwitwa ko yari umugenzi wanje. Boneyeho rero kuvunira akagohe bakiri mu gihugu ko bokwiyubara ntibarguye muri uwo mutego w'uwo mugabo Jean Marie Nduwamungu, aho binavugwa ko mbere yoba akorera iperereza ry'u Burundi. Turamaze kumenya babiri mu bo bakorana muri uwo mugambi wabo mube wo gufatisha inzira karengane. Aha twarumvishe uwitwa hari amategeko ngo yoba avugira uwo mugambwe hamwe n'umudamu witwa Claudine bivugwa ko yoba ari mu gihugu ca Uganda. Turasavye mukwiragize ibi bintu irya nino hashoboka kugira ntihagire abasubira kurwa muri uwo mutego. Inyankamugayo mwese mukomere murakoze. Inyuma yaho tubabwiriye ivy'ubwo butumwa, hari ayandi makuru mashasha yatangajwe. Ino nkuru y'uyu Jean Marie Nduwamungu yarigeze kuvugwa cane mu kiganiro ndondeza mu gihe bariko bararondeza ibura ry'umuntu yavuka mu ntara ya Cibitoke. Pacifique Ninahazwe yaravuze ko uyo Nduwamungu akorana n'iperereza ry'u Burundi. Rero mugende muri yubara abantu nk'abo babandikira mutabazi, kuko CNDD-FDD iriko ikoresha amahera menshi cane kugira yifate yongere imare abaseneri giciye kuri uyo mugabo Nduwamungu Jean Marie. Mu minsi iri imbere ho hariko hategurwa kuko bazoshinga ikiroberi bacitirire umuntu. Uyu muntu azogutelefona kubwire yuko afise ikiroberi yongere aguhe amahera kugira winjire. Inama y'ivyo bintu ngo yoba yaratunganijwe mu ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Amahoro
amahoro abavukanyi inshuti zanje dusangiye urugendo ruza mw'ijuru. Erega ubundi mu Burundi hari ibintu je nama ndiko ndavuga kuwa kangahe navuze ko abarundi dusigaye turi banje tuyaga, bamwe baratwenga abandi babigira ko commentaire, ariko ubundi Uburundi usibye n'ibyo dusanzwe dufise abambasaderi aribo batanga image y'igihugu batarinze kuvuga mu bikorwa byabo, nibo baririmba amahoro, nibo bitwa ko bakorera igihugu, ni naco gitangaje kandi giteye agahinda. Mugani iconzi coco nuko Imana idashobora kuvyihanganira uko nibo baririmba amahoro. Ibi rero kubivuga niwe acagaragara ko ari umunyabyaha, kushira ibintu ku mugaragaro niwe acagaragara ko ari umunyabyaha. Aha rero bene data muce mubona aho tugeze niyo turiko turaja, nukuri Imana irakwiye gutabara. Je ndasaba umukuru w'igihugu nukuri ibi bintu abirabe, kuko ibintu ntabwo bitesha iteka igihugu nta na buke buke, usibye ko ari imivumo ku gihugu, ari imivumo kuri bene Burundi, ari imivumo kuri twese. Naho indongozi rero gufata ingingo, kuko ibi bintu naho bizogenda gute ntibizocecekesha abantu, kandi abantu ntibazoreka kuvuga nahisi yo kubama. Ego muhezagirwe, mugira imigisha, Imana ibahezagire. Aho kubera abantu abarundi dusigaye turi kabuhariwe kurema muri montage, naho uraza kumva yego biriko biraremwa ko ashobora kuba yiyahuye no kwiyahura canke ibindi bintu ntawe ubizi. Mugani iconzi coco nuko abantu dukwiye gusenga hanyuma tukagerageza na cane cane tugasenga kugira dushobore kuyoborwa na mpwemu yera. Yego nayo ubundi bwogo ibara rizogwa. Murakoze. Kubera nariko ndavuga nti abarundi dusigaye turi abahinga kabuhariwe mu bintu bijanye no kurema montage, aha niho wosanga habuze utuntu bariko barafudikanya kugira ngo ivyo bintu bice biba classe sans suite. Ariko ico novuga coco nsubiye kuvuga kandi ntazohengeshanya kuvuga, ibi bitera imivumo ku gihugu cose ata muntu n'umwe avuyemo. Murakoze. Ibi rero nivyo namye mvuga, jewe abanyumva barambabarira, je niko ndabibona. Iyo igihugu mu nzego zose guhera hasi gushika hejuru ari abantu, ari abanama rimwe, bavuga ururimi rumwe, bavuga bafise ivyiyumviro bimwe, ntawuhinyiza uwundi, niho rero hacagaragara n'igikorwa kirakoreka bikaba akanywa ababo. Urumva ko nuri karatabaza aho hejuru aparama avuga umengo nta n'umuntu n'umwe azi ashobora kuba yabikoze. Ibintu nka bene ibi bikaba mu gihugu kirimo indongozi, nta gacimbi na kamwe kabuzemwo indongozi abatwara. Ikintu nka bene kikaba hakabura n'umuntu n'umwe amenyekana, niho rero hacagaragarira ingaruka mbi za bimwe nama ndiko ndavuga. Yego guhera hasi gushika hejuru hirya no hino n'abantu bavuga ururimi rumwe, bumva ibintu kumwe, donko atamvange n'imwe rimwe. Ngizi ingaruka mbi ziratangiye kuboneka. Bene data je niko ndayibona, murambabarira, ariko abantu turakwiye gukanura hanyuma
tukagerageza gukora icyo Imana ishaka, tukagerageza gukora ikintu gituma tudasiga umuvumo mu gihugu no mu miryango yacu. Murakoze. Aho kubera abarundi dusigaye turi kabuhariwe kurema muri montage, naho uraza kumva yego biriko biraremwa ko ashobora kuba yiyahuye no kwiyahura canke ibindi bintu ntawe ubizi. Mbwa nico nzi coco nuko abantu dukwiye gusenga hanyuma tukagerageza na cane tugasenga kugira dushobore kuyoborwa na mpwemu yera. Yego nayo ubundi bwogo ibara rizogwa. Murakoze. Ayo namwe mu makuru yaragezwe yavuga cyane irya nino gaha mu gihugu c'u Burundi. Ifuza kurejo amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tugushikiriza, uravyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere mu kanya ndaza ngushikiriza n'ayandi agezweho avugwa irya nino.